Shalom shalom, ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu cy'uno munsi. Mu kiganiro Intahe yacu cy'uno munsi dufise ikigwa ciza cyane tugira twigeko. Ico naco sikindi ni gukira ibikomere vyo mu mutima. Turiko turavuga ibikomere vyo mu mutima, ntituvuga vyo bikomere umuntu agwara bagashirako ipasoma basigeko detore kugira ngo gishobore gukira. Ariko naje gusanga ibikomere vyo mu mutima ni ibikomere muri no misi abantu benshi bagendana. Abantu bahemukiwe nabo bari bita abakunzi, abahemukiwe n'imiryango, abahemukiwe n'amasituation ku kazi yarize ko yoronse, ishuri ryiza yarize ko yoronse ntiyarironse, ugasanga bagendana, ugasanga ugendana igikomere gikomeye. Waruzi ko niubaka uzoshika uronka abana, warubatse biranka, umaze gushika mu rugo ntibashobora kuronka abana, abantu ho kugutera intege bakuberera nabi, baba ari bo baguca intege gusumba bo wari wizeye ko bo gutera intege, baba ari bo baguca intege, bituma muri wewe haba igikomere kinini mu mutima. Bamwe muri twebwe hari abararira kubera ubuzima bukomeye bariko baracamwo, ingorane ziko bariko baracamwo bivanye n'ibikomere bafise batewe n'ibi canke biriya. Ugasanga no mu buzima bwabo hariyo iyo bibutse abantu kanaka aca yumva umenga no kurira yorira canke kumva umenga yo namuvuma ibintu nk'ivyo. Ariko kandi uno munsi twashatse twige ni igiki gishobora gutuma ibikomere dufise mu mitima yacu, ibikomere tugendana mu buzima bwacu bikira. Uno munsi rero ndafise ibintu bibiri tugira tuganireko vyo dufasha gukira ibikomere tugendana. Ikintu ca mbere, iki ntigikora ku muntu afise ibikomere gusa, ariko gikora no ku muntu atarahura n'ivyo bikomere. Kuko urashobora kuvuga ati okay, je nta bikomere mfise, none ngavyo ca bimfashika. Oya, urashobora ko atabikomere ufise, eko iki kintu tugira tuyage ko ca mbere gifasha umuntu adafise ibikomere kutazogira ibikomere, kwirinda ibikomere. Hama ikindi birafasha umuntu naho afise ibikomere gukira ibikomere. Ico naco bacita gushira ivyizigiro vyawe kuri Yesu. Gushira ivyizigiro vyawe ku Mana. Turasoma muri Zaburi ya 27 ku murongo w'10. Turabona umwami Dawidi avuga ngo naho data na mama bona ngoraho azonyitorera. Dawidi yari yarageze ahantu asetinga ubuzima bwiwe, ashira ivyizigiro vyiwe, ubuzima bwiwe abwubakira ahantu avuga ati jewe narizeye Yesu, naho data na mama bona, naho abiwacu bona, naho imiryango yompeba, uhoraho azonyitorera. Ingorane kenshi dukunda kugira nuko dusanga ubuzima bwacu hari umuntu kanaka twashize imbere, twashize muri place y'Imana, kandi tukibagira ko abantu barahinduka. Umuntu naho yo gukunda gute arashobora guhinduka. Ugiye kuraba muri Yesaya, Imana yaravuze ngo nyina arashobora kwibagira uruhinja yavyaye. Twama twabonye abavyeyi bisha abana bavyaye bakoreye amada ibiki, ni umuvyeyi aba yishe umwana, ni umuvyeyi aba hemukiye umwana. Rero Imana iravuga ngo nyina arashobora kwibagira uruhinja yavyaye, ngo ariko jewe sinzokwibagira. Yesu ashimwe. Rero Imana niyo ya mbere dukwiye gushirako ivyizigiro vyacu vyose. Igihe cyose ushize Imana ugize Imana ivyizigiro vyawe vya mbere, novuga ati uba wimatanije no kutazohemukirwa no kutazobabazwa. Kuko Bibiliya ivuga ngo nubwo twebwe tutoba bizigirwa, Imana yo yama iri mwizigirwa. Imana nitubera bizigirwa kubera ko twabereye abizigirwa, ariko itubera bizigirwa kuko isanzwe ari umwizigirwa. Yesu ashimwe. Rero iki ni ikintu dukwiye kumenya. Nimba udashaka kubabazwa, nimba udashaka kugendera mu bikomere, fata Imana ishire muri position yawe ya mbere. Kenshi twama tuvuga ati Imana niyo iri muri position ya mbere mu buzima bwacu, ariko kenshi ugiye kuraba ubuzima tubamwo ugasanga burahinyuza ko Imana yoba ariyo iri muri position ya mbere mu buzima bwacu. Ati gute? Reka ndabaha akarere. Iyumvire hamwe wowe ufise inoti 5 zijana n'inoti 5 z'amajana 5. Izo noti uko ari 10 zigira amahera 3,000. Hama ukacugira n'inoti imwe y'ibihumbi 10. Bisigura mu mufuko ugendana inoti 11.
hamugeze mu nzira bakagukuramwo ugasanga wabuze, uravye imbere ugasanga ubura inoti imwe y'ijana, wobandanya urugendo kandi uwo rubandanya ufise amahoro kuko uvuga ati none havuyemwo ijana mu bihumbi 13, numva ndaco sigaranye ibihumbi 12,900. Ugeze imbere canke hamwe usanga haburamwo amajana 5, ndahazi yego hari ukuntu wokwiyumva mugabo uhobabara kubera ko urabuze amajana 5, ariko ntiwobiha agaciro kanini kuko uravye uvuga ati ndacafise ibihumbi 12,500. Ca wiyumvira hamwe naho woja imbere wekwegera imbere uravye ugasanga za noti 10 zirahari mugabo habura ya noti imwe y'ibihumbi 10, wo kumva umenga urahungabanye. Nimba izo noti zoba ziri mu mufuko ukwiyumvira ko ata noti usigaranye mu mufuko, za noti zawe wari ufise mu mufuko zose ari noti 11 mugabo hari noti imwe yari ifise agaciro kanini, wahaye agaciro, twayihaye agaciro kanini kuko nubundi ifise agaciro kanini kuko muri wewe uraza agaciro ifise, ibuze urumva yuko muri wewe uhungabanye. Rero uko niko bigenda iyo washize Imana mu buzima bwawe, ikintu cyose ushobora kubura wumva kidashobora kuguhungabanya. Nimba ari umuntu wakunda, nimba ari umuntu yari yagusezeraniye mariage akaba guhemukiye, mu gihe Imana ariyo yari isoko y'ubuzima bwawe, ariyo wari warashize muri position ya mbere mu buzima bwawe, wumva umenga ubuzima burabandanya. Ariko mu gihe wari warashize ivyizigiro vyawe kuri uwo muntu akaca agenda, wumva umenga wokwiyahura, wumva umenga worira, wumva umenga ivyizigiro vyawe byose bicitse ubusa kuko nico wari ufise gifise importance, gifise impact, gifise ubushobozi bunini mu buzima bwawe. Rero igihe cyose dufashe tugashira Imana muri position yo, iposition ya mbere twavuga ati Imana iri hejuru y'ubutunzi bwanjye, Imana iri hejuru y'abavyeyi banje, Imana iri hejuru y'umukunzi wanje, iri hejuru y'umugabo wanje, iri hejuru y'umugore wanje, iri hejuru y'abana banje. Hari abantu no munsi bafise ivyizigiro byabo bati byose yavyubakiye ku mwana wiwe, kuvuga umwana wiwe apfuye nawe nyene yoca turubura kubera ko yashize ivyizigiro vyiwe ku mwana w'umuntu. Kandi abantu ntibabaho ibihe byose, abantu barahindagurika, umuntu ashobora kukubwira, ashobora kukwizeza ibitangaza kandi atakubesha, hama hageze umunsi yagusezeraniye ugiye ugasanga yahuye n'ingorane, ari mu bitaro. Nimba ari wari washizeko ivyizigiro vyawe biba bicitse ubusa. Na niyo mpamvu birivuga ngo abizigiye umwana w'umuntu baravumwe. Rero iki ni ikintu dukwiye kumenya, gikwiye kudufasha kwirinda ibikomere. Kandi nimba uno munsi uri kuragenda ufise ibikomere, menya neza ko fata Imana ushire muri position ya mbere, uzosanga ataco wabuze. Wa muntu yakugiriye nabi uzosanga ahubwo yarakugiriye neza kuko Imana igihe cyose Imana washize muri position yawe ya mbere wisanga vyose ari amahoro. Ugiye kuraba iyo Imana iri muri position yawe ya mbere wisanga ibintu vyose ubura, wisanga ibintu vyose bigenda birabaho mu buzima, ubu ubona umenga ni nyinshi y'ibiriko biraza, wisanga umenga na amahoro menshi kuko Imana niyo iri kuri position ya mbere mu buzima bwawe. Iki ni ikintu cyodufasha gukira ibikomere no kwirinda ibikomere. Reka dushire Imana muri position ibereye nk'Imana. Ikintu cya kabiri cyodufasha gukira ni ikintu bita gutanga imbabazi, kubabarira abatugiriye nabi. Hari abantu no munsi twahemukiwe canke twagiriwe nabi, iyo wiyumvira umuntu yakugiriye nabi uca wumva umenga n'ivyo wariye ugira ubigarure. Hari abantu bari bagoye, peut-être ko ari muri relation, umuntu mwari kumwe muri relation, muri ko murategura mariage yaraguhemukiye, no munsi unamwiyumviriye umva unamusabira ati ntazaronka umugabo, niyamuronka nawe canke ntazaronka umugore, niyubaka nawe ntazavyare, ukumva umenga nivyo umusabira. Ariko ugiye kuraba muri Zaburi ya 37 ku murongo w'umunani yabangoreka ishavu uva mu burake. Bibiri duhamagarira kuva mu ishavu tukava mu burake ngo kuko ivyo bizana ibibi gusa. Rero ikintu ca mbere dukiye gukora kugira ngo dukire ibikomere vyacu, duhejeje gushira ivyizigiro vyacu ku Mana, reka tubabarire abatugiye nabi, tubabarire kuko Imana itubabariye. Bibiri ivuga ngo ivya kera birahita, umuntu umubonye wumve ko muramutsa. Hari abantu bakugiriye nabi bishize mu gahurira mu nzira ucumenga aho nayihindura. Oya, izo sizo mbabazi Imana idushakako. Imbabazi Imana idushakako ni za zindi za uhuye na wa muntu yakugiriye nabi
wumva yuko wobandanya usanze ahantu yagize ikibazo unamufasha ibintu bikagenda neza. Kubabarira abatugiriye nabi, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ugiye kuraba Yosefu, bimwe mu bintu byamushoboje kwavansa, yararetse, yarababariye, yararetse biragenda muri we, ntiyagumye yiyumvira kubamugiriye nabi, na nicyo cyatumye ashika ku isezerano ryiwe. Iyumvira iyo Yosefu yari kuja kwa Potifari akaguma yiyumvira ikibabi wabo bamukoreye, ntiyari kuba umwizigirwa kwa Potifari, bari kwisanga baranamwirukanye. Iyumvira iyo yari kuba ari mugajo akaguma yiyumvira muka Potifari kibi yamukoreye, ntacyo yari gushikako. Ariko igihe cyose yararetse, yarababariye, kandi kubera ko yababariye yisanze ariko arashumbushwa. Rero mwene data, ubwa mbere nagira ndakubwire ko Imana igufitiye umugambi mwiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo byose hamwe birakoraniza hamwe kuzanira ibyiza abana b'Imana. Rero ivyo vyakoranije hamwe n'ibindi biriko biraba uno munsi kugira ngo bikuzanire ibyiza. Iki nico gihe cawe cyo kubabarira umuntu wese uzi yuko yakugiriye nabi. Umubabarire utamuharuriye, umubabarire utavuga ati naramubabariye mugabo igihe cyose umwiyumviye ukazamva umuntu akaravuga ati naka ngo shaka urya ngo Imana iramubona imubona kugira ngo tuwasengere unamwaturiko imigisha. Cyo bita kubabarira uribagira complètement, ukamubabarira ukamureka akagenda muri wowe, ukumva ariko naho mwohura n'amahoro menshi, naho wohura afise ingorane wonamubabarira, wonamugirira neza, ukanamufasha kuzivamo. Ibi bintu bibiri ni wabikora, ni wafata ugashira Imana muri position yawe ya mbere mu buzima bwawe, ukabona ko Imana ariyo vyizigiro vyawe, vya mbere, ukacufata ukababarira abantu bose bakugiriye nabi, uzokwisanga ataco wahomvye mu buzima bwawe. Ivyo wita ibikomere uzosanga vyarakoranije hamwe n'ibindi bindi biriko birakoreka mu buzima bwawe, maze vyarazanye ivyiza mu buzima bwawe. Rero ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kubana natwe mu kiganiro Inaha Yacu cy'uno munsi. Nizera ko ibidasanzwe birushirizaho gukoreka. Kino kiganiro kikaba cyagufashije cyangwa ukabuza mwene data ari mu bikomere kanaka by'ubuzima, murungikire kino kiganiro kugira ngo gishobore kumufasha. Ndabashimiye cyane akaryo mwaduhaye ko kutwumviriza, mwarahezagiwe cyane. Naho